Inama idasanzwe igira 21 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bo muri Afrika y'ubuseruko EAC yabereye mu gisagara ca Bujumbura kuri uno 21 Rusama mwaka wa 2023. Iyo nama ikaba yari iyo kugena no gushiraho bamwe mu ndongozi zitandukanye zigize umuryango w'ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Annette Mutawe Semwamba yagenywe kuba umwe mu vyegera vy'umunyamabanga mukuru wa EAC, akaba yamuka muri Uganda co kimwe na Andrea Iki wo muri Sudani y'Epfo. Anita Mugeni yamuka mu gihugu c'u Rwanda akaba yagenywe kuba icegera c'urongoye sentare ya EAC. Kayemba Kasanda Inyase akaba yagenywe kuba umucamanza muri sentare ya EAC. Iyo nama ikaba yongeye ikiringo c'amezi 6 inteko za EAC zagiye kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ca Kongo iharanira demokrasi. Muri iyo nama kandi umugwi M23 wasabwe gushira ibigwanisho hasi kugira ngo bategure aho bazokwegeranirizwa imbere yuko basubizwa mu buzima busanzwe. Iyo nama idasanzwe igira 21 y'abakuru b'ibihugu n'amareta ikaba yitabwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ari nawe yarayirongoye, umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto, Barnaba Mariale Benjamin umushikiranganje w'imigenderanire wa Sudani y'Epfo, icegera c'umushikiranganje wa mbere wa Uganda Rebecca Atwaka Kadaga, Edouard Ngirente umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda Honorable Antipas Mbwasa umushikiranganje w'injira rya Kongo iharanira demokrasi muri EAC, ari kumwe n'umushikiranganje wa leta Serge Chibangu, hamwe n'icegera c'umukuru w'igihugu ca Tanzania Dr. Philippe Mpango, hatibagiwe umunyamabanga mukuru wa EAC Dr. Peter Matuki. Ibikorwa by'inama igira 21 idasanzwe y'abakuru b'ibihugu n'amareta bagize umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko byari birongowe n'igihugu c'u Burundi, mu gihe igihugu ca Sudani y'Epfo arico cafata ivyegeranyo.